ibimoko byaragiye ubutegetsi ndade yavuga burasabika mu bantu bari mu ntara zose bararonka hanyuma abasoda ubu baracanze abantu bariryamira mu nzu n'isaba no mugivye ntibikwiye mon frère je ntibikwiye ubu hakwiye gututora undi umugambi w'iterambere kuko tena abantu bavuga ngo abantu barahaza hariho abantu bashonje hariho abahaza hari n'abashonje bajya rimwe ku munsi bagize imana hariho abantu bararira ubuye hari n'abandi bararira ikigori kimwe abantu barashonje abantu tubaha imfungurwa biciye mu mugambi bagira inka n'imirima abantu bajye abantu baronka amafaranga nibaza ko ubu hakwiye ko dutora iterambere twirukane ubukene igihugu cyacu naho abantu batabyemera mu bihugu nico gikenye ku isi kirakenye cyane kuko bijya ntibibesha ega suko uvuga ngo abantu ngo bubatse amazu ngo abantu ngaha ugasanga abantu umuntu mwafise inzu 10 warundi baratunza ya uwo bari umuntu mugabo hajya ugiye mu kindi gihugu naho ubutunze ngaha mu Burundi ukagenda nko muri Amerika ukavuga ko ufise inzu 10 acamenya kuri urusuma cavuga bati mu gihugu roveni umuntu biboneka ko hajya iyo baronka igihumbi ku munsi uwo kubaka inzu 10 gute cavuga bati wewe urusuma hajya baca kubona ni hamwe avuga bati nta unebaho yanego abantu twadukwiye kwikebuka cyo gituma rero je no fata nti abantu baraba imigambi batora iterambere ntibasuye gutora umuntu none nk'umuntu yarabivuze umukuru w'igihugu nk'umuntu hamaze imyaka 15 ku rutonde rw'abashinga amateka ataca mariya abantu umuntu amaze imyaka ingahe ari kariye basubira kuza kumutora ni rero mvuga nti abantu barabe programme batore programme barabe n'abandi imbere y'iyo programme ka abantu bijurira n'ijambo atarabasuma atarabambutsa atarabicanye turi kumwe n'urongoye umugambwe Hanak mwaramutse neza ndabaramukije amahoro subira ubibutse abatwumviriza akazina kanyu president akazina kanje nitwa Baricako niko banyishitse abavyeyi yego kandi bari basize ko kitwa Maria Tabu nyene kubera umuntu yaba yavuye kure mugabo patiri bacashaka ko Aloyize urumva nitwa bacaka Aloyize egome Aloyize Baricako murongoye umugambwe Hanak buca hatangura imyiyamamazo yo kwiyamamariza ibibanza by'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine mbega umugambwe murongoye woba uzokwitaba iyo myiyamamazo ego cyane umugambwe nakuzokwitaba amatora abashinga amateka n'amatora bashaka hano jambo akomine mu makomine amwe twashoboye kuja hose mugabo umugambwe nake uzoyitabira none twovuga yuko uko muri ko murabiraba umugambwe ranake uriteguye by'ukuri murizeye yuko muzoronka intsinzi muri ayo makomine muzomwe je nibaza ko turabyizeye rega nta ugenda mwihiganwa atizeye intsinzi yo tuma bireka turabyizeye kuko hari igituma tubyizera nuko umugambwe ranake witeguye kwiye urafise aho wasize ku ntonde z'abashinga amateka abakenyezi n'abagabo bijunja n'ijambo atamaraso bafise haba ku ntoki cyangwa mu mutima atakibi bakoze abantu ndashobora kwizera kuko nibo bakenewe mino misi hanyuma kandi ufise n'imigambi rero n'imigabo itomoye cyane yotuma Burundi bwogorora bukaja ku ntambwe nk'ibindi bihugu bigeze murakoze cyane aho nyene muhereje muti ifise n'imigambi n'imigabo niho twagira tuze mbega nyakuba president twomenya ikintu muzoshira imbere ejo na hirya yejo abene gihugu bakabashira imbere umugambi wanyu ugiye kuzana iki muvuga muti akana kabirya abene gihugu tuzobakorera mugambwe nake je nibaza ko niba barundi bazotora imigambi atabindi bintu batoye gatora imigambi nibaza ko umugambwe nake uzo wa mbere kubera ifise imigambi itomoye ubwa mbere ho umugambwe nake wateguye imigambi igezweho mbere no mu migambwe aronse amahigwe yukuronka inyigisho z'ukuntu umuntu ategura imigambi myiza imigambi rero ya migambi ishobora kuja mu ngiro ya migambi ifise ibiharuro ya migambi utegura uravye abo yategurira ni bande bameze gute
nico gituma rero mu kugira dutegura imigambi twanje kuraba abarundi mbega ameze gute hariho imice ibabaye cyane gusumvya iyindi kandi ari bo benshi abantu ba mbere benshi murazi mu ndi karabarimi imigambi rero ya mbere ihagaze ku barimyi ndaza kuyivuga abandi bantu benshi kandi mu Burundi n'abakenyezi n'imigambi zotenza imbere abakenyezi abandi benshi rero mu Burundi n'ugwaruka iyo migwi itatu niyo twaciye twibandako cyane mugabo kandi tutibagiye imigwi y'abakozi bakora leta n'abakorera twabo n'abakora abikorera twabo tutibagiye kandi n'abacuruzi mu ncamake twapanze imigambi twisunze iyo migwi ari naco gituma rero ngiriye ko nk'umujyi w'igisahira imigambi n'imigabaranake ishimikiye kuco twita mu gifaransa amateme no kuvuga ko umugambi wose iyo programme politique igizwe n'ibice bikuru novuga 10 kuko burya muri politiki umuntu azoza kubwira ko yateguye imigambi irenga 10 azokorera abantu mu myaka 5 cyangwa ndwi uzomenye ko umuntu aze kubesa n'umubeshi cyane kuko ntayo wokora ngo urenziyo muga muri iyo 10 rero harimwo imigambi 8 mikuru tuvuga tuti iyi duto niyo mu gice ca mbere ariko mu gice ca kabiri kandi tushobora guca tubandanya iyo yindi umugambi wa mbere rero no mugambi ujanye n'uburimyi n'ubworozi uburimyi n'ubworozi tuvuga tuti mwese muri ngaha abarundi bose bari ngaha nibaza tunganya imyaka twavutse dusanga sogokuru na mama na papa na nyogokuru barimisha isuka twebwe nake bakayizera tuca tugira uburimyi bwa kijambere no kuvuga yuko hacakora amashini nta masuka azosubira gukora cyane amasuka azogenda nko mu bintu byo kubagara bike mugabo ahanini hakora amashini cyo gituma dutegekanya ko bura ikomine yose tubwiriza kuhashira imashini n'imiburiburi imashini zishika 40 ikomine zigenda kurimira abanyagihugu kugira ngo bimbure bikwiye kuko murabibona ubu niba muvyibuka kera abakuze abakiri batungira ntavyo babonye kera wasanga muhirwe gwanyu mufise nk'imifuko y'ibiroro by'ibiharage ha 200 mugasanga murafise ikigega c'amasaka ugasanga murafise ibigega vy'uburo ubu hari na hamwe hari ikigega ubwo umuntu avutse vuba uwo mubaza ikigega arakizi umuntu avutse vuba mubaza ati ikiroro cuzuye ibiharage n'igiki ntiyomenya kandi umufuko ubu rero ugiye kuraba mu mihana naho abantu barima nta numwe usanga afise umwimbu ngo yabitse umwimbu akaroro nakaye uzoraba imisi yose ufise umuntu w'inshuti arima yama kubwira ngo muha amahera kugura amase tumvikana yuko ko kurima siko ko irima iyo ukora ikintu urafungura kandi ukabika n'umutahe cyo gituma rero dushaka kubaha mu mashini azogende ko barimira kugira bashobore kurima hanini bavuga ngo Burundi bwaraze mugabo naho dufise hose muze murabe hose ntihakoze hari hatarimwa n'umuntu ugasanga afise nk'hegitari nka 10 mugo ugasanga ari mazibiri gusa kubera iki asigaye harima mu byibuke ubu harima nyogokuru harima mama n'abapapa bamwe kubera iki uzora bugwaruka gose wagiye mu miji baza kwisumamo mu byo gutwara abantu ku makinga byo gutwara abantu ku mamoto yumvikana yuko burya naho tuvuga ubu nta mwimbu uburundi bushobora kuronka kuko burya uravye bariko bararima abo twita population agricole abajene ntibakibijamwe harimo abantu bakuze reka abantu bakuze rero turafashe mu kubayo mu mashini mwamba mubaza muta mashini azova he imbere yo ngaho nagira ndababaze mucyo mubandanya hamwe mashini azova hariho nico mwari muvuze nyene abarundi batari bake bavuga ngo ukize akirisuka ico kintu hari ico mwokibarira ko abarundi mwo bahamagariraga president urumva bavuga ngo umuntu akize ngo akirisuka ashaka kuvuga yuko aho ukize ucuguma mu muji ntusubire kurima
sivyo kuko isuka irashaka guteza imbere. Aho rero nico gituvuga rero tuvuga tuti ubushaka kurima ubuhoho ntazovuga isuka hazoba hari imashini. Tubahamagarire bose ko bo kwitabira ico kintu kugira ngo twimbure umwimbu ukwiye turonke ivyo turya n'umusesekara kujya kwa kera. Je ndashaka gusubira kubona Burundi meze nka kujya kwa kera, umuntu yimbure aronka umusesekara. Tugaruke rero amashini azopfa. Amashini twarabiharuye, abantu bibaza ngo n'ibintu ngo by'ubukorikori tuzojana, ngo ibintu by'amamaji tuzozana. None ubu leta nitanga amafaranga agenda mu makomine no mitumba, icyakora twebwe tuzoyagura mu mashini. Abantu rero bayakoresha ahubwo bimbure cyane. Unukambi cya kabiri, dushaka yuko haba ico bita mu gifaransa spécialisation de culture. Nukuvuga mu Kirundi ko intara yose tuzoyirimamwo ivyimburwa, ibirimwa, ibitegwa biyibamwo biba muri iyo ntara. Akarorero, urabona ubu Amurundi aragenda ugasanga ibiharage yavanze n'imyumbati, yavanze n'ibijumbu, kiyumvira none ngaha zimbura gute. Ari naco gituma ntamenya ati muri iyi ntara ikintu no harima kikava amahera menshi nikiye. Ivyo abarundi ntibaramenya, cyo dushaka ko bigisha. Dufate mu ntara ya Kumoso, hariya mu Kumoso haba ibiyoba, cyo tubabwira ari ibiyoba gusa, ibiyoba. Maze ugaca ugenda ugaca bashira yihinguriro rihingura amavuta ava mu biyoba. Tugende hariya mu Kirundo, Ngozi hariya haba ibihoke, barantangwe no kubikora. Babwirerekana n'ibyo bintu bindi bitamirimira ibihoke gusa, baca baguma bagira bahingura ajya amavuta ava mu bihoke. Umva ngaho tuzatugeze ku rwego rw'uko duhingura n'amavuta tudasubira kukura amavuta hanze, ahubwo tuyashora. Nico kimwe no ngaho aza mu Bujumbura Imbo mu kiyaya Cimbo haba imyembe. Bwira umuntu wo mu Cibitoki uti urafise hegitari, teramwe imyembe gusa. Hato mu gihe hegitari havza mu myembe ibiti amajana 200. Harura yitereye ibiti by'imyembe amajana 2, ucimwereka kuntu itera ya myembe inyaruka kwera ibiti amajana 2. Igiti kimwe cy'umwembe muci bambe hajya kigeze gusoromwa, baramuha araronka amafaranga angana n'ibihumbi amajana 7, ibihumbi amajana 8. Igiti kimwe afise ibiti amajana 2, azoba afise miliyoni n'imiburiburi 140 ku mwaka, 140. Kandi mu myaka 3 myaka 4 bijya iyo myembe ibe yayeze neza. None aronki umurimyi aronki miliyoni 140 ku mwaka, naca ashaka be umugi cyane yitwe mugi, afise akayabago kenshi acaga miliyoni 70 ku mwaka. No 70 ntazibika zindi. Nico kimwe n'amamandarine nyene, cyo kimwe n'imicungo. Aha reje nko ngaha imbono babwira nti ntaki ikindi kintu na kimwe musura kuri. Abona ko bazanye iby'ibigori, twebwe by'ibigori ntavyo twemera. Ibigori none byo marira iki? Ndabona itunabishora no hanze. Mugabo we wirimira imyembe iraja hanze. Imyembe iraje Buraya, imyembe iraje muri Amerika, imicungu iraje muri Amerika, imicungu mandarine ziraje muri Amerika zagende Buraya. Ko mbona kawa bitakimeze neza naho tuzakugarukako. Tusahirize n'ibyo bindi bitego. Aho mvuze muri iki kiyaya Cimbo habyo. Tugende rero iyo zakirimiro haba amavuka. Rekana nivyo biharage niba bitakihaba, rekana navyo tera amavuka. Gusa urabona amavuka amaheri guko. Ivuka imwe ubu ntirenga 1000. None ko giti civuka hama kwivuka zinga. Nukuvuga yuko uvise igiti civuka ujya mugambi twe twavuze kuva kera wibi byamwe ucuronka amafaranga menshi. Aho rero ncamvuga nti intari bamwe ibiharage birimo ibyo biharage, nukuvuga ko yashoye ibyo ukeneye kufungura uzoza kubigura aho babirimye, nabo baza kugura ibyo badafise iwabo. Akarorero umuntu atanga
hariho ibihugu bibaho bitarimo bikaba bifise ibindi bintu bivamwo umwimbo bigasanga ibyo bihugu birafise amafaranga. Nico gituma aruko specialisation y'ikiti nuko dushaka kubikora ahantu haba imyumbati gusa nka zakayogoro Makamba hari imyumbati gusa limiyo gusa kandi bo bana nabitanguye mbwa nuko batace babandanye mu misezi urazi ko muri muntu harimo imyumbati ashoboye gaca yigurira ifuso n'ubu rero niko dushaka gusubira kubigisha. Hanyuma rero mu burimyi kandi dushaka kongezaho ikindi kijanye n'umugambi wagira inka n'imirima. Cyo gituma tuvuga tuti n'ikimenyetso cara nake ni inka kuko dushaka ko inka ziba nyinshi abantu bose zitumwe kumwe kwa kera nyinshi kandi inka tweze zoturuka. Umuntu afise itongo ntawo mubuza kwiragiramwo inka kuko riba ritongo ryiwe. Inka ziragiye mu nzu gazigaburiye mu nzu ziragoye cyazizimba n'inyama zikazimba n'amata ikazimba. Nico gituma ubona ubu muntu kugira ajya akanyama biragoye. Mu minsi za ivyo tutabihinda abantu zosanga bajya imbere kuko akanyama karakenewe kakabura. Ubu noneho ngaho muje harabiriruya gahagiye abinyama igugwa ikigugu biho igihumbi kiro ntawo kwirwa riruka kukayaha karanagoye no gufata. Yacagenda kiyigurira kiro c'inyama c'igihumbi cacu ibihumbi 2 akareka mugubu basigaye biruka inyama yabo kubufata kubera iki ntabagishobora kujya akanyama. Cyo gituma tuvuga tuti tugira inka n'imirima. Inka tuzozitanga ku mitumba twaratsinze amatora apana guha umuntu mu ntango ya mbere abantu bakazisangira bakakuka amase bakarunda ahantu bakagenda gutabiza imirima yabo. Dushaka kuronka imfungurwa zitewe mu mase y'ikirunda amase kama amase ya kera dusubire turonka byafungurwa bita mu Gifaransa bio no kuvuga bidatera ingwara za kansere bidatera amagwara menshi. Nico gituma hari ahantu gica bariko barakaranga wumve bimota kubera ibintu byose ni bya bindi twita ibintu byahinduwe ibi OGM. Ubushaza uburi kuraburya ntucumva kari ubushaza mu bwa kera utetse agatoki n'ubushaza kera byari biryoshe ariko oya Tanganyika ifi muravyibuka mugindagara mukiri batoya ntizari ziryoshe ariko bindagara ariko urayirya ntumva kari gwarudagara gwa kera kandi ikiyaga gicake ni nukuvuga carahumanye kubera iki nibyo bintu by'amahangre by'amasekizungu twobigabanya buke abakoze amahinguriro yayo nta ngorane tukabereka ibindi babandanya bahingura bibafasha kugira ntibahombe mugabo tukagenda tuja muri uwo mugambi wuko umuntu ashobora gutabiza amase y'inka. Kandi narumvise hariho ababikoze bitanga umwimbo mwiza cyane gose no gusubira tugarukana kanovera kisi yacu. Aho niko mugambi w'uburimyi rero ngira ngo nciye mu ncamake ariko wumva yumvise kataho bisabisana n'ibiriko biraba katoyi n'abaciriyemo mwavutse muti umuntu azokwimbura ibiyo muri kumoso cyo tubashiraho amahinguro y'iguhingura ivyo biyo. Mbega mujya mu duga kwijama mugasigura neza abanywanyi nabo kwatwumviriza ingene kugira ngo umwimbo wacu nugume uwononeka twawimbo iko mwavuze muti tuzoshiraho umugambi wo kurima turimisha mashini bisigura ko abantu bazokwimbura ku rugero rwo hejuru. Musigura abantu renge ni muzica mushiraho n'amashini baronke ahantu bahingurira umwimbo wabo. Nakoze cyane ivyo nari kuza kubisigura ku mugambi ujanye n'ubudandaji amahinguriro hamwe no gutwara ibintu ariko nta kibazo ibizo amahinguriro ari mu gisata twita cyo gukora ibikorwa remezo by'igihugu kuko urabona mu mahera leta ikoresha kijya bita budget national ugiye kuraba kote ku ruhande bita investissement no kuvuga imigambi zose izogumaho guteza imbere igihugu usanga atamahera basize. Twebwe rero burya ajya amahera itukore tuzobacamwo kubiri leta izokoresha amahera make cyane yadwi kujya ayabahemba abakozi niyazo menshi mugabo yatwonona ugasanga tuzobisigura handi tugeye muri mu mugambi witwa gutwara neza bonne gouvernance aho burya twiyaba nk'ubutwotsinze ku matora twoca dusaba nka sena ikahava ibintu bitwara amahera bikahava tugasaba hariho n'izijya amashirahamwe yose bagishizeho atwara amafaranga bidakenewe. Nukuvuga rero amafaranga tuzobasha amahingura dushaka ku intara yose muri izi ntara zitanu ibifise ihinguriro gutura
rijanye n'ibiri muri iyo ntara. Intara irimwe ahantu hashobora kuva amakaro, aya mabuye avamwo amakaro, twashira ihinguro rutura rihingura ayo makaro, rice rihakaze abajene bashika nk'ibihumbi 10. Aho bijana n'umugambi nza kuvuga wa gatatu ukugwanya ubushomeri. Ni ukuvuga rero ko ayo mahinguriro azobajanye n'ibiva muri, urabona zese numaho mu Cibitoke kubona atahingura gitomati nuwo barugurura. Ivyo je nabivuze nkitangura politiki. Twagiye muri Tanzania turagenda turazana umugambi tawutanga kugira ngo batwa muri vice presidence ndavyibuka kugira batware ihinguriro hariya mu Cibitoke have tomati nyinshi haziya tomati ntako urabona ubu tujya amasarasa ava muri Itali tujya amatomati ava ngaho mu Rwanda zahusogwa Tom dufise itomati ngaha turima no kuvuga yuko ahoze twashira amahinguriro amahera rero azova muri yabije nabikubwiye. Hanyuma iyo muhinguro haciye nk'imyaka nk'itanu 6 10 ni leta zo yatangutse iki yashira mu minwe yabikorera twabo kugira duhimiriza abantu nabo kuja muri ico gisata. Aho leta yahejeje yashira bikorera twabo bafata ayo mahinguro igaci isubira kubakira no kuvuga nta n'umushomero uzosanga ngaha muri kino gihugu washaka. Nuko rero dushaka ko ibintu bararimye barimbuye birahinguwe birashowe hanze birazanye amafaranga. Dushaka ibintu binyaruka cyane muraza kumva tugeze mu gisata cy'ubutunzi kuntu biza kuba bikurikirana neza nuko tubivuga rero. Ngira twogenda kundi mugambi ugira kabiri. Mugambi ugira kabiri rero muri ranake tuvuga duti gushingiye ku civugo kivuga kiti mu science no kuvuga ubuhinga n'ubumenyi tukavuga tuti demokrasi no kuvuga washaka bituma tuja ku ntwari bereye intwari iva ku banyagihugu basubira ku demokrasi. Wa gatatu tukavuga tuti iterambere rirama. Ivyo nivyo bigize mu bisanzwe imbono y'umugambwe ranake ko ubuhinga science ubiki umuntu atazi ubwenge atabuhinga ariko arakoresha ntashobora gutera imbere nta uriho kubu igihugu kiri mu iterambere ry'ubuhinga hamwe n'ikindi kintu cya kabiri ibikorwa amaserivisi nivyo bintu bibiri biko bateza imbere isi. Rero ntushobora kuvuga uzatera imbere atabantu bazi ubwenge ufise umushinga ntaye. Cyo gituma umugambi wa kabiri ari education indero guteza imbere indero. Aho duca tuvuga yuko dusubira kuri systeme ya kera kuri buryo bumenyi bwa kera niho dusubira no kuvuga ko amakampizi dusubira kuyasubiramo gasubira kuba mupya mashasha. Abanyeshuri bakiga baba muri kamisi bafungurirwa muri kamisi kandi basubira baronke buruse kumwe kwa kera. Apana ibyo kuvuga ngo ni deni ngo preburuse utazi n'ukuntu bizogenda. Umuntu adaciye aronka akazi none azoyishura gute? Reka tuyabahe bige bameze neza bari mu nda tubaho ubumenyi. Inyigisha bari mu tubahamagara subira mwigishe kumwe kwa kera. Abantu tubona umuntu avuye muri university umubona neza none ubu nubona ko bitandukanye. Ubu ubona ntibigoye kumenya umuntu ari muri university no mu manevre bahuye ntumengo barasa ariko urazi ko kera umuntu wo muri university yaraboneka neza. Dushaka bisubire bimere kujya. Ubwa kabiri dushaka ko abarimu tububakira ico bita location vente no kuvuga amazu babamwo bariko barayariha buke buke. Dushaka rero yuko ata muri ico gisata bizoba bimeze neza cyane kuko umwarimu aronke n'umushahara ukwiye baberanye. Kubera ubu umwarimu ahemba amahera make kandi umwarimu ntashobora kugingwa ingwa ntibayi afonctionnaire bande mu Burundi barashobora kumenya ukuntu bagira. Umwarimu atari nka bino mu gisagara baronkaho batanga amakuru iswara ry'amakuru yo ku mugoroba abaruguru ndibaza kari ingorane cyane. Ico gituma tubwiriza kubongera umushahara bakore bamerewe neza. Mu ndero kandi tuvuga yuko twebwe naki amashuri yose tuzosubizaho interna abana bahiga baba mu ndaro kuko uhakura byinshi uhakura ubumenyi kandi urahakura no kumenya kwigenza neza. Mugura ubona abana biga bataha ubu arataha ku mugoro ugasanga yibereye mu kabare. Inaco gituma umwana gubu ntumubaze gusoma igitabo uwo mwanya ntawafise.
n'abafise amatelefone aho kuza gusoma ibitabo birimwo bigira kwirabira ibintu bisamaza mugabo ari mu ndaro hariyo amabiyoteke hariho amasaha umwana bwiza kugenda gusoma igitabo akava mu ishuri nakora agaheza amashuri ibyo kwisi abizi kuko ntushobora kuba nzoteza imbere igihugu atahantu uri ataciro rufise no kugira wambare neza uraba ko naka nawe yambaye neza kuko biteza imbere Burundi ubwiza kuba warize uti mbega Japan yateye imbere gute Abafaransa byabagendeye gute ko nabo nyene bari baricanye mugubu bakaba bameze neza ibyo byose tubisoma muri iswa tugaca tubisoma no mu bitabo kuvuga ko tubwiza ikindi tuzoshimikira amashuri azobafise bya bindi twita laboratoire ni ukuvuga amazu yigishirizwamwo ubuhinga hazoba harimwe ivyo barabiramwo ni ukuvuga avuze ati umunyu ukozwe muki uva muki umunyu ni chlorure de sodium umwana wo mubajije ati mbwira chlorure imeze gute sodium imeze gute umunyu uvaye ntashobora kubera iki ntabibonera ariko muri buka kera umwarimu yacazana chlorure akashira ngaha agacazana sodium agashira ngaha agacakora kazibona havuye ngajuje kazibona havuyemwo umunyu ati mbega niga kuzokora amatara ahubwo sinzi gituma yacu batayaturira kubera kera haba hari insinga ngaha bakakwereka bati itara riva ngaha ucomeze negative positive ngaha uzubona itara ryatse ivyo rero mu buhinga ni mu laboratoire ni abana bazovyigira mu kurindira ko ayo mu laboratoire ajya ama produit bijya dukoresha biboneka tuzoba turakoresha bimwe ntimuharamura kuri televiziyo ibintu bita akantu bita sepasorusiye karimwo inyigisho cyane ari naco gituma tugafata amashuri tugashirayo ama ekra y'ama televiziyo bijya tugaca dufata amasaramu tukabereka uko bikogwa umwana uri kuramwigisha shimi ngaha gacumwereka ko kwamwigisha physique gacumwe ugiye muri biology gacumwereka ugiye mu bidukikije kamwereka ibikoko byo mu mazi kera batwigisha ngo mure dirake yo mure dirake kayibona ku gitabo kugisomwa mugabo ubu bakweza amasanamu cuyiboniye mure dirake bakwigishe ngo idre batubwira ko niko katagira kuprema karaburujo nakaca kimanyura baca bakakwereka ubucuka bona ariko tukwe barabitwereka mu gitabo mukubu buhinga bwarabonetse ucukabona neza umwana agacabona kumbe hari ibintu mu kuvyara birinda gukora imibonano mpuzabitsina hari nibindi bitabikora ugaca ubibona rero nico gituma ubwo buhinga mu mashuri bukenewe umugambi ugira gatatu umugambi ujanye mwe nababwiye kugwaruka ariko guhinshi umugambi ujanye no kugwanya ubushomeri gushiraho akazi niho duca tugaruka muri ya mahinguri niho duca tugaruka ko mu gisati cyari cyo cyose ndabwira igisatu kirimwe abakozi bakwiye ni kimwe gusa ni gisata c'ubuganga ni gisata cyo muri sane magara y'abantu niho hari umugwi w'abakozi kwiye w'abaforomo turavye amategeko mpuzamakungu yishira hamwe y'amagara abantu kw'isi OMS bivuga abaforomo barakwiye muga murazi ko abaganga tukiri kure nico gituma twe tuvuga tuti mwishuri muri medicine tuzotanguza y'abanyeshuri benshi cyane baravyononye barabihagarika bishiramwe restrictions twe tuzotanguza abanyeshuri benshi cyane benshi mugaje tubwira abarimu igisha kumwe kwa kera nitwatanguza abanyeshuri 3,000 muri medicine ega abarimu bazogenda bagosora mugani hazobona 1,500 baheze hanyuma rero 500 aca ashaka yigire hanze kuko nta ngorane kuja hanze ugiye uri umurundi uzogaruka n'amaherezo yazana ngaha hanyuma ngaha guma 1,000 kuko urabona ko abo dufise baguma bagenda twe dushaka tubigishe benshi bazogume ngaha hanyuma bace bamwe bagenda abandi bagume ngaha aho nyene tuzoca duhakazi abarimu benshi cyane kuko urabona ubu mwarimu mw'ishuri usanga afise abana 300 200 yoba abo bana 200 umwarimu yobigisha kweli bakiga bakagira icyo bazovamo amategeko avuga yuko udashobora kurenza abantu 50 abana 50 ukuvuga rero ko dushaka kwishizura n'abana 50 andicyo gituma tuzoza duha akazi abarimu benshi urumva yuko turiko turatanga akazi bashomire bakora gabanuka
ica kabiri muri ya mahinguriro nababwiye umwe rutura abarimu murantunga muce mubandanya turiko turavuga abarimu umva birazana n'amasomero abanyeshuri muravuze yuko mu by'ukuri biga ari benshi kandi nkako nivyo birasaba yuko haba amasomero hanyuma akabazo murantunga gatoyi nari kubaza mukiri muri ntuze ya eteme ya education cyari kintu kijanye n'ama reforme impinduka zabaye leta yashizeho ariko bigaragara yuko bitari ko birazana umwimbo wari witezwe ahandi naho ugasanga nkuko novuga ntitwo bideha umenga yabaye tatonema mutegekanye ivyo ndabivuga ndabikusigurira ivyo ni ibintu ajya abanyapolitiki hajya kenshi abanyafrika ntitugira ntituraba cyane ngo dushoze dusorongoze turabe neza ibintu abazungu bararavye basanga igihe bari ko barakoloniza Afrika muravyibizi ikintu conyene badusigiye amabrasserie nta hinguro rindi bubaka byiza atari amabrasserie nk'abazungu nk'abantu bakolonizwa n'abantu b'abafaransa abongereza baragerageza ariko nabo nyene si byinshi ikindi kintu badusigiye burya bari badusigiye education de qualité nyigisho nziza y'akanovera iryoshe uhejeje kwiga wari ufise icumaze urumviriza umuntu yahejeje sizieme kera ariko arakuvugira agafaransa nakwandikiye n'akantu yandika neza cyane twe duhejeje w'icumi ngaha mu Burundi bavuga icyongereza nk'umuzungu ariko ubu ntibishoboka abazungu rero baravye bati aba bantu baje no baca baba mbere ari abanyafrika byogenda gute batereka tuze kubonona tubatusira amafondamenta acabishisha ngaha mu Burundi acisha muri setep coopération technique belge abarundi bagiye kuronka udufrais de mission rero kuko yiga ibintu akagenda bagacamo udufaranga ko ku munsi atahana umengo ni ibintu by'agatangaza bikomeye cyane agaca yemera nuko bijya bintu byaje bitizwe neza ataka novera bataravye n'ingaruka bati rero iburaya birumvikana wowe wiga fondamental bakakubwira bati uzokoresha ordinateur uyitangura na mon frère ukiri muri maternelle taranatangura n'ishuri muhiri bihari uzoca bigihangange muri ico kintu kukura gifise babwiye bati uzokoresha robo zijya mashini ziterura nk'imizigo cyangwa zandika cazikora ibintu bayikwigisha ukiri hehe ni ishuri shinge ugitangura no kuvuga uheza ubizi uvuze utirengeye kwiga ivyo kuzokora imodoka batangura kwigisha imoteri ukiri umwana muto no kuvuga ubizi none ngaha tweko babungo bariko barabigisha ngo bakurikije ngo byo bazoba byatsi none nk'umuntu ariko ariga informatique akarinda heza ishuri adakoze ku mashini ushaka zomariki umuntu ariko ariga mekaniki akarinda heza ishuri adakoze ku moteri uzomuronda kwinco gituma tuvuga ko dusubira muri ya systeme ya yanyigisho y'akanovera ivyo twebwe tuzobikubita ubuhiri twigisha abantu bazi ubwenge hanyuma rero nihagera tugasanga ngaha amashini yabaye menshi twateye imbere hageze kuri nivo yuko dukora ikigenda juru tuzoheza tushangwe kwimvira tuteka twigisha abana bahera mu wa mbere biga gukora bigenda juru gusa kuko tuzadufise n'icyo tubereka nuko rero muri education tubitegekanye dusubire muri kwa kugwanya ubushombe niho twatugeze no kuvuga reko murajya amahinguriro tuyakoze mu buzi bwose tugatanga akazi dukurikize ko muri education tugatanga akazi dukurikize inesi kivuga ko ishuri jamwe abana bangaye amashuri nayo tuzoyubaka ko biroroshe burya amashuri ntazimbye cyane ibizimbye nibijya bindi bintu dukoresha by'ibitabo bikarika amashuri soyubaka kugira ngo mwishuri habe hari abantu 50 batarenga urumva ko hano mazoshasira kuba benshi rero mu kandi ukugwanya ubushomeri niho tuvuga tuti tugende hehe mbega mu burimyi byagenze gute kugira ngo akabani basubire kukita ubwo se kubera atabagoronome bakiriho basahiriza abantu mbega byagenze gute icaye abantu batangure muraraba hahora hari icayi
bagenda abantu barazi ubwenge bagenda barandura nk'ibiti biru n'umunsi ntubibona leta ntabyibona umwaka uza karandura ibindi bibiri ugasanga unuma wicaye waraheze buke dogo waraheze agace yiteramo ibindi bintu bimuzana amahera anyaruka mugako igihugu turaduhombye kuko ajya ntiwahora hava amafaranga y'agaciro urabyumva akawa nuko nako nyene babigize aragenda akurango kamwe ahubwo dusahirize n'abakozi ba leta mwese mugenda abantu bose mufise aho mukora mugende mutere n'ibiti bitatu muhira vy'akawa mukuri hanyuma abagoronome duce twangaje benshi tubaha akazi ubu barahari basubira dukurikirana iyo mirima batwikirije abantu ku buryo umva tuzatugwanije ubushomeri tuzatushigikira n'umugambi w'uburimyi n'ubworozi tuzoba dutunye kandi ibiterwa bisubira kuboneka kaka twongereze n'ibindi biterwa njabuka amazi kuko tuzadufise ahinga bariko baravyigisha twahaye akazi mbega ndikozana za kakao n'izindi mbega za sevya birukana ntizogaruka abantu baronka akazi bongere barime n'ibindi dushora mu mahanga turonke y'amafaranga y'agaciro mva makungu tuze ngaha nuko rero ni migambi genda yunganiranira ukoze umwe ufashe uwundi ugafasha uwundi uranga igihugu cokora duce tugenda rero mu wundi mugambi amagara y'abantu umugambi wa kane tuvuga tuti umuntu agwaye ararima umuntu adafite amagara meza yo kwimba dushaka ko abantu bagira amagara meza twisunze ibyo OMS ivuga no kuvuga mbega mu misande dusane hivuza abantu bangahe umuforoma avura abantu bangahe muganga avura bangahe icyo gituma nabwiye ko agatubwiza kwigisha benshi kugira ngo hasigare hagira abazoguma ngaho bagende kuvura mu magara y'abantu nta muganga azoba akora muri leta yongera akora mu bitaro vyiwe nicyo gituma tuzobaha amafaranga menshi cyane bagende bavura abantu nta muganga azoba atwara ibitaro twebwe twashikite mu n'amaje y'amateka tuzosaba leta ko nta muganga azotwara ibitaro nta muganga azotwara programme nta muganga azoja muri administration umuganga akazi kiwe no kuvura no kubaga abantu no kuvyaza nta kindi bize ibyo bindi byo gutwara ibitaro hariho abize santé publique utwara ibitaro neza habiho bize gestion hospitalière botwara ibitaro neza hari habize abajuriste abaeconomiste barashaka gutwara ibitaro nta ngorane abize ubutunzi cy'abize amategeko mugabaganga bagende nabo dufise ngaha tuvuga dufise bake mugahajya siba kubaharuye bose bari muri ibyo bintu ngo byo gutwara ibitaro ngo byo gutwara mu programme ngo byo kuja muri administration baza gukora yiki bagende kuvura abanyagihugu amagara atunganiriza hanyuma rero turatekanya kuzoshiraho assurance ku bantu bose kana bijye by'amakadi assurance maladie abassurance ugeze hose kujya assurance hari hayi kubuza kuko ufise assurance nziza no muri privé urivurizayo aho utamahera azova he edoreje kugwiza kawa tukaca tuvuga ku kiro cakawa dukore ko amahera ibihumbi 200 kaba tuzokatuza amahera kwera abarimye nibakarime je tuvuga umufunguzo nzogende ukarima nta muntu azonima kawa azokwidoga twebwe ariho turi ko dushaka ko resite so sigarane make yunguke make mugaka tuzana amahera agaciro kuvuga rero dukuye ko amahera make ku kiro azoca arihira amasirance abarundi bose bashobore kwivuza atangorane ahugeze hose kuko bijyajuka by'abasanse biroshe rero ku bantu batagwara misi yose sinzi gituma amareta bitinya abantu bagwara misi yose hagwara bake burya n'ibintu bijanye n'amasolidarite n'ibijye by'amasari by'amitiwere je nk'ubundi ari hamitiwere mugabo tese nigeze ndayivuza mugabo hariho wicipfura nuko ibintu rero uzobitunganya nico gisata cy'amagara y'abantu tumaze kuraba ko amavuriro hose akwiye bariko barabikora ariko ajya amavuriro ntari kwije amanorme ntakwije amastandard ntakwije ibisabwa kugira ngo abe yo kwitaho abantu neza arico gituma twebwe rero tuzoca tuvyongereza umugambi wundi ni umugambi ujanye rero n'intwari bereye kuko ibyo byose bikwire hakenewe intwari bereye ano dusha tuvuga yuko ari gutsimbataza demokrasi tukagwanya bakaboko tukagwanya ibiturire
aho rero mutibaka bazogwanya gute twe tuzohana kweri twe tuzohana twebwe muri ranake twaravuze yuko ubutungane buzokora neza naco gituma twe burya tumaze gutsinda twe tuzogarukana tuzobicisha mu kintu bita referendum iryo tegeka abanyagihugu bagitore tugarukana igihano cyo gupfa abantu bavuga ngo ni bibi ngo umuntu mwishe ntagaruka oya hari abantu baba bafashwe ico bita mu gifaransa flagrante no kuvuga ukuboko kuri mu mufuko kuriko kwiba ufatana itonga mu kirundi ciza umuntu afatana itonga aho wivye miliyari zitatu tukabufatana itonga tuzobanza tukuzana imbere y'abana bawe n'umugore mutima hanura yazana hari gihe usanga n'umugore n'abana nabo nyene bahindutse ibisuma kuko nase kiba ari gisuma bamubwire bati timba papa bibaza ngo ni ibintu byo gufyina hanyuma rero yanse kuyazana tuzomucisha ko abana b'inkoni atumvise tuzoja tumutwara kuri stade abantu bose babibone ko atagufyina hanyuma na ya mahera yiba n'ivyaguze yose duce tubanyagura ukomba amazi bega aho onye nta makenga mufise yuko amashira hamwe mpuzamakungu bazohava bavuga bati iyo leta vy'ukuri ije ahubwo ihohotera agateka kazina muntu bave hasi musange muriko mubana nabi nayo mashiramwe burya muri Amerika nta gihano cyo gupfa kiriyo master ega muri Amerika barica abantu niho hari nagasho kambere kwisi gateye ubwoba guhana nta kosa ririmwo kandi nababwiye ko kizoba caciye muri referendum abanyagihugu bacitoye ikintu abanyagihugu batoye umuntu yoza kwitambika imbere n'iyindi haragasema hanyuma nababwiye ko sabantu bizoba byaciye matohoza bizoba byanditse neza kuko biciye matohoza umuntu ashaka kubeshera ngo wivye utivye nibajya dufatanye itonga nico gihimwe n'umuntu tuzofatana itonga ahejeje konona kana kagakobwa k'imyaka 3 imyaka 5 uwo nani kwirwa turabaza kuko ako kana gakuze bakakamenya kati nujya muntu gakurana umubabaro cyane cyo bita traumatisme psychologique idahera umuntu yamugiriye nabi ngujya ndamubona ako kana bukagiriye nabi cyane uwo muntu rero yotuma agenda kakabumenya ati wawe ati nuwabigize yaciye apfasha baramuhashuye karabasuraje kati kakaryoherwa kati sinatambye nirorera naho nababaye igihugu carampaniye abo rero nico kimwe n'umuntu uzofata yisha umuntu urugiye kwica umuntu ntawe abugutumye ntiwamuhaye ubuzima kiretse hariho rimwe ibintu bituma iwica umuntu ankiye umuntu nk'umugabo yitaye gasanga ubundi mugabo yinjiye mu rugo rwiwe ku gitanda urumva aciye amwica birumvikana nk'umuntu akwivye ukiruka ukamukubita nk'uruhira gacafa aho birumvikana aho rero n'abantu bazabica abantu kubera ari inkozi zibi ubu hari umuntu ashaka kuraba bati reka tumuhe ibihumbi 100 agenda kucikira umuntu kuko Imana ugahwera uwo muntu yaba ari umuntu wapfuye n'ubundi yabarasa umuntu ije umuntu ku bihumbi 100 n'ubundi ntaca bamara igihugu ni aho reka kandi tugaruka tukavuga ubutungane n'ukuri ubutungane abamagisa twe tuzobaha amahera nuko akwiye mugabo hariho imanza zobanza guhagarara imanza zose zitwa z'amatati ibi by'abasivile zijya tuzozihagarika umwaka wose cyangwa imyaka 2 turiko turasubira mu butungane nukuvuga abantu bose ariko batanga ibiturire bagaca babacira imanza neza banyaga ibintu abantu kandi barenganya bamenye ko izo manza tuzozisubiramo zose gushikaho umuntu avuga ati finamo bwa muntu utanze igiturire naho baciye imyaka 10 rubanza barashobora kurusubiramo ugasigara warahombye kugira abantu bahe gutanga ibiturire mu bintu by'imana izo manza zose tuzozisubiramo nukuvuga abamagisa bimakamba azovimakamba bagenda kandi azabari kumwe n'abasoda n'ukuri kw'Imana kuko abasoda nabonye ari bo bantu bonye nafise indero muri kino gihugu bagende gucisha mu Kirundo amukintu bagende gucisha makamba badusubiramwe dusara bati aha byagenze gute kubitamwe buhiri ziswigo imanza zobandanya zikora n'imanza z'ivyaha kuko urumva ntushobora guhagarika na polisi na park kubera abantu umusumi ifuko bandanya bamuhana n'uwishanye ifuko bandanya bamuhana mugabo imanza zose zijanye n'amatati umuntu wese azi yuko yaguze itongo ririmo amatati karigura kubiturira azorisubiza
umuntu aziko yanyaze ikintu c'umuntu kubera igiturire amenye ko azogisubiza kuko izo manza zose zizosubirwamwo bijya bivuga ngo magistrate independent tuzoyiha independence ariko dusanze ko atanyanga na rimwe rikiri muri kino gihugu kandi ivyo tuzobikora mugabo hamwe twagiye ku murongo na Kabira muri Kongo yagiye yarabishoboye nuko magistrate abaye amahera magistrate babayeho neza arafise jeep arafise inzu mugabo abwiye ati kimanza neza nuko natwe tuzobikora ivyo rero bica bituma n'intwaro bere bica bijana rero umugambi tujana w'intwaro bere tuzana n'umugambi bita diplomasi kubana neza n'ibihugu bitubana ese numva ukuntu twokugara nk'imbibe n'ukuri n'Uburusiya na Ukraine imbibe ntizugaye Uburusiya niyo European n'abazungu baruganka muga imbibe ntizugaye Kongo na Rwanda bariko baragwana muga imbibe ntizugaye twugurura imbibe tubane neza n'abantu niko kamaro kico bita imigenderanire myiza diplomasi umubanyi abarashwana abavuka nabo ntibashwana ntazibana zitakubitana amahembe mugabo muca mugira iki muca muganira ibintu bikagenda neza hanyuma rero kandi n'umwami ngo yatira rushinge none je nkundanye n'Ububirigi cyangwa akundana Amerika cyangwa akundana n'Abafaransa bakama amafaranga nkababwira nti ingo mukorere imigambi ngaha bakayazana ingorane ziri hehe nta kibazo na kimwe gihari jewe ico turandabira ko ndabaraba yuko batariko barambwira ngo twaraguke ngo twaraguke ngo gira ibi bitari mu mico y'ikirundi abarundi batakunda ivyo navyo nemera hanyuma mbega bimbujije iki kuzana Human Rights Watch y'amashira hamwe gateka kazina muntu akaza agashira ibiro byabo ngaha bagakorera ngaha bakaraba ata abantu ndiko ndarenganya ata abantu ndiko ndice tabituko turajya atamahera itatuko turiyo atamahera nyufashanya ari karononeka hari ikibi kirimo nibaze rero bicare ngabako ahubwo tunababwira dufashe aduterere n'amakamera guza turaraba abantu bariko barakora naba basuma hajya kumabara batuhashira amakamera abapolisi tubakureho ntibasubire kugibiturire abantu bakora amakosa ngo barabari kamera ikimufotora ikirungi kiyo image kuri iyo foto kuri mashini sanyabwonko iri kirabikurikirana iyo mashini nyene uwo muntu kuko tuzobatwara abantu bose tuzatuzi aho mu gutwara neza tuzatuzi umuntu wese ahaba gusubira tugire rusansuma rw'amazu n'ibintu batunze n'imodoka tuze imodoka itaha na nyeneyo ku buryo kiyayi kamera kimufashe ubwo nyene uzobona amande yashitse muri telefone yawe Egome ikibazo muri kintu gihambaye la bonne gouvernance muzogwanya bakaboko ariko hari n'igihe usanga bakaboko bari muri abo nyene bategeza gutunganya ibintu hanyuma mwafadikanije n'ikindi kijanye na la diplomasi ngira ntangurire ikintu tubazo tubiri twosa nuko duvangiranije muri kimwe bwa mbere hoho ku kintu cerekeye ubutare biramaze kugaragara ko Uburundi by'ukuri uno munsi bufise ubutare ariko umuntu agiye mu banki nkuru y'igihugu dusanga ibitabo vyandikwamwo amahera yinjira mu butare n'ubusa byumvikana yuko vy'ukuri bakaboko bo baracahari ico nagomba kumenya vy'ukuri hagiye mwebwe nkamwe mwoshikira ubushobozi bwo gutwara mugiye gukora iki kuri ico kintu kugira bene Burundi baronke kuri ubwo butunzi kama Imana yabahaye ikigira kabiri kuri ico c'ubutare nyene turamaze kubona yuko abo muvuze bo hanze hariho ibihugu bimwe bimwe biza birondera ubucuti kubera burya butare nyene canke kubera burya butunzi kama buhari mbega mwebwe abo muzobahitamwo gute muzobihande mu vyimene ingemanze ncanakiza ko aho turiko tuvuga mugenderanire hari imigenderanire y'ubwoko bubiri hari imigenderanire bilaterale kuvuga hagati y'igihugu n'ikindi hari n'imigenderanire muri rusangi y'amashirahamwe mpuzamakungu Union European biza East African Community biriya bya Fonds Monétaire International bya ONU n'ibiki wewe rero uri kuraraba umuntu mukundana uraba umuntu mukundana agufitiye akamaro ufite akamaro kandi mukundana n'umuntu kubera nawe nyene ibyo uri kuravuga avyumva
aho rero tugarutse muri ico gisata c'inzahabu tuvuga tuti ico gisata c'inzahabu n'ubutare bwose tuvuga ngo iki tuvuga tuti twebwe ranaki turafasha ubutegetsi ntiharagera no muri 2027 turagiye mu namashinga amateka ikintu ca mbere tubangira kutubwira twihangiro tutava tubwira leta tuti nta buye narimwe ry'agaciro risubira kwimbwa ngo ntitumenye iyo rigiye ico turagihagarika muti mugihagarika gute nukuri naho twatsinze tubwira leta ibikora ibikoze muzobona impinduka nibiye dufate turiko twimba ubutare ngaha twicaye aha cuhashira uruzitiro nka rumwe kwa kagasho k'Iguantanamo muri Amerika nariko ndavuga naho urumwicanye karuhari udasimba kuri urwo ruzitiro hose cuhashira abasoda bamwe mu kurasa n'inyoni bayirasa hamwe hogira uwihenda ngo aragiye ati nta urengana sapa inyuma kwirembo ry'ugo ruzitiro rero zarufise irembo ri cuhashira ikontwano kuvuga kaguriro ako kaguriro kubatswe kari nkonde karimwe abakozi ba berbe banki nkuru y'igihugu nako nyene kazitiye hariho abasoda bamwe mu kurasa n'inyoni bayikorora inzahabu rero barazikuye hari mu kinogo mu kirombwe barazanye kuri kakaguriro ziragozwe na berbe ibahaye amafaranga y'amarundi bajya biyimba ubutare tubariha amafaranga y'amarundi kuko niyakora ngaha mu gihugu cacu ubwa mbere hoho ni banki nkuru nyene y'igihugu irabuza yuko atabintu by'ibiguzi ni kuvugiya ezeshanje zikorwa mu mahera y'amanyahanga none uvuza kubagurira amadolari gutaca amayero gute tubaha amarundi kuko niyo bakeneye ngaha mu gihugu cacu ayo marundi nayo azobarihe tuzatwashize kuri bijo y'igihugu ubu tuti turongereje nezo ari miliyari ibihumbi 2 zo kugura ubutare gusa no mwaka beri bici fata bwa zanza hawo izihingure muri twa dukoni tumwe bitarengo do tumwishire muri berbe kugira igire garanti y'igihugu kuko igihugu nta garanti gifise mu nama igihugu ntawe ukizeye kuko uraza no kugiriza gusaba ideni muri banki gusa urafise inzu urafise umushahara igihugu rero umushahara atakizero cyo tubona amafaranga agaciro aragorana kuboneka tubanze rero turonde twigire umuntu w'umugabo ko umuntu w'umugabo n'umuntu afite ibyatanga n'ibyo asigarana kandi abantu baje kumutembera ashobora kuronka ibyo ba tubanze dushiye bwa burongo muri berbe huzura ubundi rero tuje dushora tubo ibyo rero tubikoze urabona je nabambwira abantu akibaza ngo abana bigiye bwa mbere nta besigura bambwira ngo umusa ega ngaha kayeri tuzosubira kukanwa ku mahera nk'amajana 5 usange ibisi isubiye ku mahera cyane kubera iki none ni wasanga aho ugiye hose amadolari yuzuye uyayora kubera muri beri bariyo bajya bayazana kuri marché noire atawe batayasize kwibe ya beri batawe yatora baca bose abantu bagenda kuyitorera muri beri muri banki z'igihugu nene umva ko ibintu bizomanuka ibere nyene cyane gose rero ubu iyo ko rutavuga iraza ikava muri cya kirombwe beri bigacishira igacishira ama container igaca yugara zigaca zishoka tukamenya zigiye mu gihugu zigiye Dubai zigiye mu Bubiligi zigiye muri Amerika zigiye mu Bushinwa uko none ikiba umuti ni wahetse ubu ni kubera ikizongo batazubaka aho hantu hose ibyo bintu biri ngaha mu Burundi gusa zogende South Africa ntari birongo byinshi hari umuntu ava ku kirombwe ngo azoza kugurisha hariya bakugurira ngaho nyene uretse ngo baze kubigurisha hariya kurutazi tushobora kubikontora ibyo nibyo muri Kongo ibihugu byo bujagari twende dushaka igihugu cy'akajagari Burundi ni igihugu gitoya umuntu ashobora kuruganiza agashiramwe ibintu byose bikagenda neza no kuvuga yuko rero tuzoba tuzu uno munsi hagiye kontenere zingana gutya zakorota no musaza ngo doro zingana gutya hanyuma rero kuko ubutane n'ubwa leta bajya baba bariko barimba ubutare ujya bariko barakorera leta
cyo gituma bahemba amafaranga y'amarundi no kuvuga rero kurumva ko ibyo tubikoze ariko nagomba mvuge ntitugume tuvuga ku karimi gusa umugani waba muririmbye ngo bra 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 ubutare ntibutungisha ibihugu ubutare bwonyene ntibutungisha ibihugu burasahiriza arico gituma mvuga nti twige gukora ikintu bita imigambi amaservice twige gukora ubuhinga je ndakeneye kubona abana ariko bariga informatique kaje naba nabivuze je nuwoza akavuga ati ndavuze jana ryo kurya je nagomba nkore nk'aka drone nukuri je norimuha no muterera abana bacu tubashiremwe imitwe y'uguteka imbuto kwiyumvira gushika tuziyumvira tugashika twokora ikigenda cyo nakamara mara none ega abarundi kera bari bazi ubwenge ariko ko abarundi bakora imiringa bakora amasuka bagakora imyami bagakora amacumu n'imihoro ubwenge ntumva ko bwari buhari dusubire tubuvyure n'ubu abana bacu bagira ubwenge bagira n'ibyo rero ndiko ndavuga nti je ndakubwiye nti umuzungu azovuga ko aje kurondera inzahabu ngaha cyakoze kurondera korota ngaha nta ngorane aje kudufasha kwimbana ikere nta ngorane turandika ubu leta ndabona yatanguye kubimenyera ubu hariho amakontra donc amasezerano leta igirana n'ibindi bihugu n'abayikorera utwabo kugira ngo leta itere imbere hari habe amakontari karaba no kuvuga amakontari muravugana muti we uzanye iki uzunguka iki nanje nzunguka ico nibaza ko ni nayo makontari nayo masezerano dukeneye nta kuvuga ngo turabagenzi ngo bitware no ayo masezerano nayo tuzokora bunguka natwe tukunguka nta kindi sinzi ko na ego neza nuca mbandanya rero twariko ego mwoca mugenda mubandanya kuco mwariko twariko tukiri kuri cya kintu sisiko mwariko muragisoze cyo kugwanya bonne gouvernance niho rero nababwiye ko twazanye bya bindi byo gukubita ibiri ko birabuvye ingorane umuntu aramugira ministre ntakubwire ivyo asanzwe atunze twe nta muntu azuza amabanga n'ukuri ngo bace baza ngo tubemeze batatweretse ibyo batunze ega hari ahantu je nagiye kwibariza imishahara abantu baho bafata hari igikorwa nariko ndakora ngo ntayo ndakubwira ngo ntayo tukubwira mu nyuma rero ndabwira umwe nti none kose babinyimye ni kubera iki basi mpambwira kabanga ati none wenda kubaza je niba nihembegwa umuriyoni lidire gitenga umuriyoni ugasanga niba kiyinzu none wozongira yuko wokwemera ko inzu nayo yubatse muri wa muriyoni Tenjo gituma nta numwe azobikubwira kuko ajya nakabanga urumva sitade mu kuvuga ko ubonye umuntu yubatse inzu hajya ntabayubatse umushahara abakora bari mu nzego nyinshi no kuvuga ko twebwe uzoja mu nzego utwetse amahera ufise no kuvuga iki ni waheze ikiringo se amaparke aba auditor jabaza ko audit ibintu ufise turabe neza sha biri byapfuye cyabona kuri umusuma cyataco bwibyigira amahoro warivye naho gusigura ubikunaniye kukunyagura ukomba amazi urumva rero ko nta muntu ibyo byose biva ngaho abantu binyegeza kandi amategeko abivuga neza ko bwiza kwerekana ibintu binde navza ko kubahana nibaza ko uwo umucamake ubisonye uzosanga biri ari byinshi ikintu cyose kandi kirafise byari kizokogwa niba tuvuze tuti tuzogura amatragiteri umwaka ikiringo ki ubisonye mpfuko tubona ikintu cyose kirafise umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu ikuntu ibyo bintu bizokogwa tugendere mugambi wundi rero munini ya cyane ujanye no budandaji gutwara ibintu reka mahinguro gatoyi muri ibyo sinzi ko muhava mugishikira muri ko muravuga muvuze ikintu cy'umushahara icyo nagira mvuge ko sinzi ko musa ntababivuze muri ko muravuga by'abafonctionnaire umukuru w'igihugu ahari araherutse gushikiriza abene gihugu mu ijambo ryo yashikirije kwigenekerezo rya mbere rusama ati umuntu wese akorera leta ntaze yitege yuko hari ico azovamwo akiriko ararindira kwako gashahara ko kamufasha bisigura yuko atahura yuko agashahara k'umukozi wa leta
by'ukuri ari intica ntikize. Ivyo rero bishobora no gutuma umwe wese ako kazi ka leta gakora byuma ngiye kugira aje kwironderera kimwe kizogira ico kumumarira. Mbega mwebwe igihe mwoshikira ubutegetsi ico kintu mugiye kugikora kwiki? Cyo kumbura ugasanga ariko arakora avuga ati naco membwa reka nsahura ha kugira ngo abana kandi umukuru w'igihugu yari karavuga ibintu genda mwumviriza burya bivugana umutima mwiza mugabo ingaruka ku bantu nimbi. Rero yibaza ko abantu bameze neza ngira araraba agasanga afise umutima mwiza ameze neza agace yibaza ko nabo abantu bameze neza abantu bameze nabi. Nico gituma twebwe dushaka ko umukozi tumuha amahera akwiye n'ukuri akora ico gikorwa ariko arakora. None handi ugira ibihugu biteye imbere abantu bari ingunganye dushaka ko umukozi wa leta utugenda kudanda ibiriko bironona iki gihugu n'ibiki. Ubu usanga uministre ngo aradandaza arakamara amahara ategeye kudandaza umugenerale usanga adandaza. Rero umuministre agerande nariko ndabivuga nayivuze cyane ni nabo bari ko baramukorera nabi president, ni nabo bagenda kubesha abantu kubera bakoresha igikenye bagaca bagenda kuremera urya muntu atanga amadolari ngo mu madolari ngo ngende kurangura ibyuma cyangwa ngende kwizanira isima agasanga isima ntiyunguka menshi kubera leta yavuze ngo isima ntizorenze iki gicigira agaca agenda kwirangura ibiyoga ibihenekeni ibintu bidafise akamaro muri kino gihugu. Kumbe ninde ariko arakoresha ryazi nafise ni minisitiri adugize n'ibiciro biragoye kumuhana kubera bajya bagejejwe kugenda guhana abantu baragenda bagasanga ni kwa mwizinise naka gaca yiruka kagenda ngo ati ngo urazidepo ngo cabara kakabare ubona ko arataka generale naka urabona bagiye utwaye n'ibipapuro ngo ugiye guhana n'ibitasi ugaca usubira inyuma wiruka ashaka kuza ku station ngo ugiye kumuhana bajya muri veye nakagenda gaca asanga station ni umuntu ati none iyi station ukaza mumva telefone ugaca uhunga. Nukuvuga rero ko ibyo bintu by'abakozi baba bariko barakora abategetsi bafise amashahara ahembwa twe tumvuga tuti dutume tubahemba amahera kwiye ibyo bintu byose babivemwo babirekere abikorera twabo abari umufungizane n'ugenda guhana so ugenda kudanda naho byapfiriye. Rero ibi bintu ubona byose bimeze ukunyene ubibona ugasanga bagiriye muri marché publique ikintu cyari kura ikintu cyari kuzanwa impuzu z'igisoda zari kuzanwa ku miliyari 5 bace bazishaka ku miliyari 30 kubera inde ni hanaka ari birimwo ikintu ivyo nuko bihagarika n'ukuri umuntu akora akazi ahenga umushahara abandi nabadandaza abadandaza bakoze amakosa tubahushura. Mwariko muravuga ku cerekero nkeka nico mwariko mwasa n'abarangiriza ko mu byo mwari mwatubariye ku mugambi nyamukuru werekeye abadandaji rero amahinguriro butare n'agataka gutwara ibintu no gutuma tumanako ariko ubushikanganje bw'udandaje naburiko burakora igiko twege dushaka gushiraho umugwi hajya mu bushikanganje bw'ubudandaje umugwi ujejwe kwiga imigambi y'ukudandaza nishigwa mu ngiro ryayo. No kuvuga iki nta mudandaza azovuga ngo agiye kugurura ihinguriro ataciye muri uwo mugwi murabirutse ihinguriro twaragize birashoboka ngenda naho uzokorera birashoboka. Ndakwereka karorero gateye isoni urabona mu Giheta raba kuva tureke mu Kibimba ni kure raba kajya kazone ko mu Giheta karimwe amasasu menga 5 kuva hajya kuri centre Giheta ubwo mumanuke gushika ku Nyambeho ama station mengo nta nini bataratana ku metero 10 station ku metero 10 habaje n'abasaje bagenda bita basaje nimbura kimazi mugabo sibo barundi babonye umuntu agize station ashobora gucaronka amadevize amahera agacira kiba batereka tubikora bijya ngo bimwemerera gute nukuvuga ko yagiye gukora ibindi hajya station imira kwi bajya abandi bagaca bagenda gukora ibindi bintu byoteza imbere igihugu. Icya kabiri
undabire umufonctionnaire araronka credit miliyoni 40 agacagura iyasi abo ufise miliyoni 40 ufise miliyoni 40 ugacagira kwicara ku isoko y'umucenda mucankuzi ibintu byose bije nibo birangura byose nibo birangura ubiranguye inyuma y'imyaka nk'ibiri za miliyoni 40 zazimaze kuba nk'imiliyoni amajana mugaguze yasi jofera kuzana ibihumbi abanza kugira amatura abiri kwanza yiwe atatwara muhira amahera atasubira ni matura birakica kuri mikashi wakaza kuzanira udusigaza cyanga cyakubwira ngo yapfu n'umunsi ntiyakoze nukuvuga yuko hariho ubushikiranganje butazi ico buriko burakora cyanga bigenda gute ntitube dushora ibintu mu mahanga dukoreye ngaha ubwo bushikiranganje buraze kugenda kunegosia kugira ibintu dukora ngaha bironka ama certificate yo hanze bijya bita izi ako niko kazi kabo kugenda kuvugana n'abajya abantu bo hanze y'amashamo yo hanze arangura ibintu byinshi ati twebwe voilà mukeneye ko ibi bintu iwacu biriho byoronka certificate zo gute kurajya amashira hamwe certificate ibintu hanze bakabishira ko tukaronka ama certificate bwa dushora ibintu hanze tukoshikanga nta kintu buriko burakora muri ico gihe burya bushikiranganje bubwirizwa guhaguruka twebwe ubona transport mu Burundi meze gute transport mu Burundi aha mu Burundi bwiza guhinduka hari ikintu cyari cyanyohe muga ntasanga barabeshe bari umuntu bishakira kwihera amahera gusa bijya ngo van transport kujya bari bavuze bakora kujya byari byiza agacazana nk'amabisi amajana 5 arumwe muri transport nta muntu abwiza gutunga ikintu ca transport arumwe bijya tuza tubihagarika transport zokugwa n'amashira hamwe ashobora kuzana ndenda ashaka kuzana amayasi tuzoyakura amakwasteri imiduga minini ndenda ashaka kuzana amajana 5 ndenda ashaka kuzana amajana 5 jewe nta probox zoje gusera muri transport bijya ntibishoboka ntibiba kandi imiduga yo gutwara nk'imikata cyangwa tudandu no kuvuga rero ko ico ni cyambere ama transport zo kugwa n'amashira hamwe abishoboye nkaca ngenda kandi muri icyo gisatu tudandaje hamwe rero ko amabara tubwiza kuyubaka kaba meza kugira ngo guhanahana ibidandazwa vyorohe mu ntano makomine amabara barahari tugenda rero mu aho nyene mu byo gutuma tumanako mbega kubu ubudandaje no gutuma tumanako bijana mubona kuko ngaha ubiravye ibyo gutuma tumanako mubona uburere ubuhingi imihoro mubona ikora ntirikirakora kuko hajya harimo igisate kimwe cy'ubudandaje harimo n'ikindi kijanye na communication gutuma tumanako ni ministeri zokorana kuri ico kugira ngo gikunde kuko ubu ikintu cyose ni ku mashini ushaka gukomanda ibintu bibereye ngaha reza ari nyinshi bashaka kwishyura mugihe ari nkara ashaka kwishyura ukazosoma message hirya yejo ugasanga byapfuye final umva nkaho ntibikunda ico numvise ko tutakijana na n'ico butarutare nabivutse kujya bica bigenda tukijyaniranya kandi nikijanye amazi umuyaga nkuba ndabira nukuri umuyaga nkuba ngaho mbega ni kubera umuyaga nkuba mu Burundi atawo dufise kandi rusumo ikora kandi rusumo yo duho dukeneye hose ni kubera ibintu by'amasoko baraho umuntu wagende kuzana transfer cyangwa icuma kizokabutumu cyangwa kimukuye muri rusumo bakamubwira bati abahinga bavuze kizoba kimeze uku agaca yizanira icuma yavuze ko azokigura nk'imirari 2 agaca yigira nk'umushinwa agaca abavugira ngo nkorera ngo icyo nzogura ngo ibihumbi 500 abashinwa bashaki gukorera kwe kandi uruzanye ngo ni gwarundi nyene urushize ngo rugaca rusha abashinwa n'abana beza bashoye byose babwira gukorera ibizimbye baragukora bikomeye baragukorera mugani ibwiye ko bwete nkorera ibyapfu ngaha reba bagenda kubabwira bakora ibyapfuye gusa bishika bipfa mwarabonye umuntu ugeze kuzana imodoka zitwa Gotracom ngo niko yari yabigenjeje ngo bari bamubwiye ngo amukoreze izimbutse ubona ziri hehe zijya modoka no kuvuga rero ko insinga akagenda akavuga ati saka insinga gatatu aho kuzana insinga za kwivure nziza cizana insinga niba zikoze mu matire uzisize mu gaca zisa zose cyo gituma ibintu by'amasinga byose bya kera subira tubwiza kubisubiramo
makartie muti muzogenza gute bisaba amahera menshi eka none hajya regide zo dukoranye mu makartie katubwira ati kugira ngaha hamwe muri no kartie amatara ntasuye gutsika kubera zino nsinga mukwiye insinga z'amahera angana gutya musitante cyangwa chef de zone agacagira urutonde harimo nabo muri regide twese akatwandika yamahera tugaca tuyakotiza kwa rusinga rukata bagaca baguma bayakura he kuri fagitire sivyo yamatse tukaguma gukura kugiye kuri bagaca gukura ko yamahera wakotiza munsi ico kintu cyo kunda niba atamahera bafise tukoresha system irashoboka bica bijanye no mu by'amazi rero jewe sinumva n'amasoko dufise amasoko dufise igituma ngaha mu makartie atamazi dufise nakamara amazi navyo nyene jewe niba leta dusanzwe atamahera dufise tubwira abanyagihugu baba ngaho hantu abijemwo amahera batange amatwiyo amwe akomeye aboneke kuri cyo nyine muvuze cerekeye amazi n'amatara mu gisagara turazi yuko umenga umugambi wa réseau hydraulique mu gisagara cya Bujumbura umenga wagiyeho 1985 nihenze ko yari programme y'imyaka 2025 bimwe mugiyeho na wundi mugambi mucemo nako igisagara caragutse mwaje mutunganya undi mugambi wa réseau hydraulique electrique eganje gituma mu gutegura imigambi mugamwe nakubwiye hari uruti ikinzokikora ku myaka ikinzogikora ku myaka umugambi wo muri iki yagiye wabwiza ko ari umugambi wasubiwemo kandi ubisomye muri politique sectorielle y'amazi zogenda ubisomera kuri bitarimo barabiteguye neza ukuntu vyogenda je narabisomye gutegura imigambi uje twabanza gufata mu politique sectorielle y'igihugu cyose kuko utayisunze wotegura imigambi itari birateguye bazogenda usome neza mu gitabo cyo muri Ministeri ya Energie Mine iyo babikora nta matara tuba tubuze nta namazi tuba tubuze birimo kandi bishasha bateguye bishasha ikibazo ni mbega bigenda gute ubwo mu kubitegura bari baravye ko ayo mahera hari igihe babitegura bibaza ko ega nibi naho tuko tuvuga ngo twigwane kibi bya souveraineté ndabishigiki mugabo ntikibuza yuko ushobora kubanza ukemera ukanaterereza ukaterereza dufise imanza ntiduterereza kugira ngo bikunde nukuvuga rero ko hari ikibuze c'amafaranga ahanini n'ubwa mbere kini naco nayo basizemwo bagaca bayiba cyagaruka ko byamye by'uguhasha ndaye bundi imigambi bugira hari akabazo kanyuma byewe nagira mbaze ku bwanje kucerekeye ibintu byerekeye ubudandaji kajanye n'ico two kwita assainissement ya climat des affaires hariho abantu bagomba kuza gushira imitahe yabo hano mu gihugu ariko vy'ukuri ugasanga abarundi bonyene nibo bababera intambamye cyane cyane biciye muri vya biturire ugasanga umuntu aragombye kuza gukora ariko kubera kanaka ari we abikora abona ataciwe niko bavuga ari buronke uwo mugambo ugasubira inyuma gutyo ukanigirwa mu menshi kandi abohungukira arabene gihugu ico kintu mwebwe mwoba muzogikora gute ico kintu ico twege ntigishoboka gishoboka kubera iki nababwiye bwa mbere hoho ko ingingo ya mbere nakubwiye yuko tuzotohoza iyi societe yose yanditse ku muntu wita umuminisi yanditse ku muntu wita umudiregiteri general yanditse ku muntu wita umugeneral izo societe zose zobabwira izo societe zose zobabwira zugare kuko nta gishasha ufise n'abandi bariko barabikora iyo tuzosanga ari ikora ibintu yisangije atawunda bikora tuzomubwira tuti yigurishe kandi ukure nk'umutari gira ntagumagira influence ubavyanse ubuzokwanga tukatoza tugasanga ntiyaguzojiza mu minwe ya leta kubera niho hari abo baca baza ngo nshiramwo umuntu akaza ashaka kuzogira umugambi ngo yego ngo mugabo ndajamwe akajamwe kandi atangura ajamwo asize nk'umutahe mwamagisiyo nk'atanu ku gihumbi
akagenda gusita ugasanga yarakwirukana umunyamahanga umva wirukana umunyamahanga wa mbere n'uwa kabiri ntagaruka abo rero nukubabuza bose nta muntu numwe ari mu kintu amazinga mu gihugu azosubira ko naho biri mu nshinga nta bibazo ngo nahandi kubera bashaka kubijamo kunguka byinshi batakoze bagende leta ibategurire kubatekerera neza bahembwa amahera meza mugabo bakorere igihugu na rero climat des affaires n'ubu bagiye hariya muri ADB iriyo arakwereka ko ari sawa hanyuma rero nakubwiye turiko turahana nibaza bumva abonye ko ari umuntu wa mbere yakoze ikosa tukamuhushura ntibizobandanya ivyo afetse kutahana imbwa bigwiza imisega ivyo byose byararenze birabandanya biraguma kubera nta gihano na kimwe kiriko kiraba nuko tubitegekanya byose nugukurikiza amategeko hamwe no guhana bizoca bihera umugambi wundi umugambi girandwi n'umugambi ujanye itumatumanaho telecommunication ubu isi isigaye imeze urabona ko isi ari nini ariko ugiye mu kintu cya telecommunication isi ica yaga ikaba ntoya cyane kubera ubuhinga ubu butuma umuntu akurikirana ikintu cyose ahageze n'ahageze igituma mvuga utumatumanaho no kubera iki nuko nibyo twaba turiko turakora byose iyi migambi yose mvuga turiko turakora itamenyekanye ku isi nta kamaro ushaka kuvuga ko uzofisa amahingura akora ibintu byiza itumatumanaho ritameze neza hanyuma abamenyesha makuru badafise uburenganzira ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro nkuko biri ata muntu ari ugwara iyo migambi naho yoba ari myiza yo dupfiramwo ntaco yomenya ntaco yomenyekana naho yogera nico gituma tumatumanaho telecommunication ari igice tubwiza guteza imbere cyane kigakomera mbere iyi mihora aya mashirahamwe akora ibyo bikorwa agafatwa no mu mugongo kugira ngo isi yose imenye Burundi mbega muramaze kubona ko hariho uduhugu dutoya twikomeje bivuye muri ibyo bintu byo gutumatumana ko ibintu bya telecommunication gasanga baravuze akantu gace gakwira isi yose kumba abantu ico gihugu akakimenya rero birakenewe ko ico gisata giteza imbere kuko urabona ko Burundi busa nuko ibihugu byinshi bibwinuba mugabo dukoranye n'abanyesha makuru imihoro ikaba ari myiza nta kibuza ko Burundi ijya mbona kazoza twebwe mbere tubona yuko twonatera imbere cyane tubikoze neza umugambi rero wundi wanyuma n'ubuwe turagira imigambi ariko hari ikintu twibagira umugambi wanyuma n'ibidukikije murabona ko ni ikintu ngaha mu Burundi mengo gisa n'icibagiwe murabona yuko twarahorana ibibanza ndangakaranga ibibanza birimwo bidukikije mu ibikoko mugura abona byinshi birigenda byononekara raba nk'ishamba rya Rukoko ntubona ko ryahetse bagiye kubakayo tubabwira abantu aho kuza kubaka amazu agerekeranye bareke kubaka byabuze ubwo hasi kamwe kamwe kugira ngo tutange ibibanza binini byo gukoramo imigambi kurima ibibanza byo gukoramwo kubika bidukikije gukinga ibidukikije amashamba cimeza urabona ko baguma bayonona ico gituma twebwe kujya twavuze tuzohana abantu bakaboko niko tuzohana n'abantu bonona amashamba cimeza reka ndabakarorera hajya kibengarira ara abantu turinda dutwagwa n'imvura n'amazi kubera iki hajya twagiye kuhubakira iki hajya hari ahantu imvubu n'ingona imvubu za kwirishiriza kandi je ndemera yuko umuntu yubatse uretaje rumwe runini uretaje rusumbwa nuko hoboneka imvubu zibiri ziko zatembera n'ingona hajya ku nkengera za Tanganyika abantu baza kuraba ukuvuga abakera rugendo aturiste baje kubiraba batwinjiza amafaranga atagira uko ngana ariko bijya bizu twubaka hajya nta nifaranga na rimwe byinziza cyo gituma rero bidukikije tuzobikingira
ku rwego rwo hejuru cyane rwose ku buryo twemeza ko ibidukikije bizoza mu bintu byinjiza amafaranga y'agaciro abanyamahanga baje kubiraba. Turafise inzuzi za Ruvubu harimo imvubu nyinshi, tuvuga tuti nka Ruvubu dushaka ko imvubu zisubira zikaba nyinshi, harimo ingona dushobora kubikarira. Nico gituma ibintu tuvuga ngo byo kurima nukuraba aho turima. Inzuzi tubona ko zishobora kuja ko ibikoko byinshi tukaheba kuharima ko bizokutuzanira amafaranga menshi y'agaciro. Mbega ajya amashamba cimeza tukayagura ahubwo akaba manini kugira ngo kuko n'ubundi naho ugira imigambi ite aha tuvuga ngo iterambere rirama babizi neza rijana n'ibidukikije. Iyo niyo migambi rero mikuru 8 shaka gushikiriza abarundi kugira ngo bahurumbire umugambwe ranaka utora. Nkaca mpamagara abarundi aya matora agiye kuza azoba itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu n'amatora y'abashinga amateka n'ahantu zajambo amakomeye. Nagomba rero nibutsa abarundi bashinga amateka icarico. Abashinga amateka ni rwego rukomeye rukina politiki y'igihugu. Niba mubona hari ingorane ngaha mu gihugu nuko atabashinga amateka bijunja n'ijambo turaronka tufise bashobora gufasha umukuru w'igihugu kugira politike nziza. Nibo bamutorera amafaranga akoresha bashobora kuvuga ati amafaranga twebwe ashinga amateka tubona ko aya menshi yoza mu gisata iki n'iki n'iki, aya akaja muri iki gisata turavye akamaro gafise. Abashinga amateka nibo bagenda kumviriza ibibazo abarundi bafise, si umukuru w'igihugu si minisitiri. Bagace baza bakabishikiza akavuga bati turabe ya programme twatoregwa mbega kiraja mu ngiro. Abanyagihugu bo muri Buhumuza bafise ikibazo kihe, abanyagihugu bo muri Burunga bafise ikibazo kihe, abanyagihugu bo muri Bunyatengerera bameze ikibazo, abigitega abibujumbura bafise ikibazo bihe. Bagaca bitorokanya rero nico gituma twebwe muri ranaki bashinga amateka bacu bazoba bafise ibiro iyo bavuka iyo batorewe ku buryo misi yose ndwiheze baduga bazokuranwa kuko ari benshi kuraba ku biro ibibazo bihari. Ko muri ibyo biro hazoba harimo no gutanga akazi kuko hazoba hariho umuntu yize amategeko azara ibibazo bijanye n'amateka y'agihugu. Hazoba hariho umwanditsi yandika ibibazo abanyagihugu bafise, handi hazoba rero n'abandi bajye bakubura n'abazamu kuko birakenewe ko umushinga amateka aronka raporo misi yose ibibazo bamutoye bafise agaca bizana. Rero bijya perezida yidoga bisanzwe afise inama nshinga amateka ikora neza ntabwiza kwidoga. Twegere dushaka kuba abashinga amateka bazovugira abarundi imigambi yose twemereye abantu igashirwa mu ngiro tukaba tuzi mbega haba barafise inzara kubera iki babandi babakozi basize mu biro abikubwiye birandi. Mbega hajya baruza amazi, hajya baruza amatara, hajya babuze iki. Ibyo byose rero izokogwa ari uko abashinga amateka bafise ibiro iyo bavuka. Ikindi nuko ibyo nyene kugira bishoboke nuko bo nyene bazotubwira bati aha imigambi igezweho ni nk'ubu rero mwe navuga byo mu budandaje kubera ashinga amateka batabiraba. Nk'ubu ngaha mu Burundi ntangaho ibujumbura ikintu cidutirwa cyane twokubaka n'amahoteli mwe kubera dafise komisiyo abashinga amateka ibiraba. Umuntu araza kubaka hoteli kandi no hoteli yugaye na suse dinata abantu barimwo za mata hoteli za panoramiki. Ubu ayo mafaranga ari karononwa aje muri bijya amafaranga arakwiye kuja mu microfinance. Abagenda bafise ama project abafasha abagore baba kenyeze navuga bafise ama project bagafasha na microfinance ku mafaranga atanyungu nini rimwe kugira ngo biteze imbere. Ivyo byose rero nakazi kabashinga amateka bazora bati umugwi kanaka umerewe nabi ukeneye amafaranga kugira witeze imbere. Uyu mugwi kanaka ntumeze neza ukeneye amafaranga iteze. Atabashinga amateka bahari rero babiraba kuko nibo batoye ubu nibo babwiza kuvugira abanyagihugu abandi bahari. Ni ivyo nagomba mvuge nti abarundi bazibarabe abashinga amateka botora abatakoze byiza bankire bashiremwe abandi. Kandi ikindi naco biraryoshe kubona mu nama nshinga amateka hari imigambwe myinshi n'amashinga amateka irimo imigambwe myinshi habahuramwe ivyiyumviro byinshi bigatuma n'igihugu gitera imbere.
ariko n'amashami kari mugambwe umwe icimera nk'imfizi yiganje ari imwe, iyo mfizi yiganje ari imwe ikora ibyo yishakiye kuko babazi n'abaministre ko batabakura mugahari abashinga amateka benshi avuye mu migambi myinshi mu ministre akora amakosa boca mukuza n'ingoga hakaza ministre akora igihugu. Murakoze. Ego akabazo kamwe kuvyerekeye ibidukikije nyakubahwa president mwabivuze, hari ingorane ikunze kwibonekeza hano ugasanga abene igihugu ngo habaye amapfa, ivyo bikava ngo izuba ryaratse cyane, ariko by'ukuri umuntu ariko araraba igihugu cy'u Burundi kirafise amazi akwiye. Mbega iyo ntiyo bari planification mbi, mwebwe hari umuti mugiye kuzana muri bimwe byo gukoresha amashini? Ibyo gukoresha amashini ngira sinakivuza, ariko mu nyandiko kiranditse amakomine yose azofise bizijya mu hoteli ziduza amazi, zya moteli ziduza amazi ku buryo n'umuci abantu bazorima. Dushaka ko Kirundo isubira kuba ikigega kumwe kwa kera, ikaduha amasaka kuye menshi, ikaduha n'ibiharage byinshi. Kubera iki? Kubera birahaba mugabo bakavuga ngo hasigaye oya nta ruzuba hano, hari inzuzi hari zacoho, kandi uwo mugambi wari warigeze kubaho sinzi wapfiri. Nibazere muri nake ko nta hantu na hamwe atazoba hari zijya mu pompe ziya mashini ziduza amazi kugira ngo naho hazoba ugu murima izuba nk'ubu izuba ragi imvura ragi covomera kuko ngaha amasoko turayafise. Hanyuma ikindi twebwe muri byo kubidukikije nyene urakoze gusubira kukibaza nuko ibiti hariho umugambi ku biti, muntu ufise igikumbu c'ibiti hariho imyaka tugusaba ibyo biti ntubice, ibyo biti ntubice mugabo kandi ntuzohomba, kuko iyo myaka ibyo biti utazoba uri kurabica. Muze kubyumva neza, leta izokwitwa ko ibikose. Leta ari amahera tuzoha umuntu kugitafise kuko atagiciye, kigume ngaho kugira ngo ibidukikije bigume bikingireza. Ati bizogenda gute? Ibyo biti butabiciye leta iri kiraguha amahera, izoharura ku mwaka ati wari kubicuka bicanga amakara cuka bikora iki, iguha amahera. Ayo mahera ritizoyagarukana ryari? Cyagiti cy'umukaratusi nuko abantu batazi gutegeka kanya kazoza. Cyagiti cy'umukaratusi cyakuze kigizeho kivamwo rero mwimbaho, no kuvuga hazoba industry ngaha, hazoba ihinguriro rijanye n'ivyimbaho y'ibiti. Hamwe ne gwaruti gwakuze hageze ko urugurisha ruzoba rugwa amahera menshi, leta izobanza kwisubiza y'amahera agendera guha ucutwara ayasigaye kuri ico ikumbu, kuri ico gitara cawe leta yakuye mwamwe yagiye iraguha. Urumva nta guhomba kuri munise kurangurana. Ikindi nuko twebwe naki gatsinda tuzohagarika amakara mu bisagara, tuzobigenda ko bukebuke, tuzohera mu makaritiye abantu bifashe. Je nk'ubusi numva ko nikiriri haduga y'amakara, sinumva ko numwihorohero hari y'amakara, sinumva ko numukinindo hari y'amakara. Tuzokoresha amashiga ya gaze, dukoresha amashiga y'umuyaga nkuba muri ayo makaritiye. Bwa mbere ari y'amakaritiye arimwe abantu bataratunga cyane, za Kinama, za Kamenge, za Rubirizi, za Tenga, tuzobaha ikiringo tubabwire tuti mwitegure inyuma y'imyaka 2 namwebwe ngaha ntazobaha kiza amakara. Ivyo bizoshoboka gute? Nuko bijya vyuma byose bijanye no guteka bizoganirizwa amakori, birihe atamakori, bijinjira atamakori biriha kugira ngo umuntu wese ashobora kugura cuisinier yo guteka itaziyivye. Ikindi nuko nta bantu bazosubira kubaka ama etage bakoresha ibiti. Ushaka kubaka etage hariho ivyuma bigenewe kuzokora ivyo bintu uzoshirako kugira ngo ubake etage. Nta giti kizosubira kubaka etage, kuzoraba etage imwe irashobora guheza ibikumbu bitatu. Ibiti byose akabica bije kubaka etage imwe. Ikindi nuko ibi byo gukora imbaho ngaha mu biti bito bijya bizohagarara. Aha mu miji tuzoca dushiraho
ibintu byo gukora imiryango ivuye mu bisigazwa by'imbaho banze bihagarare kugira ngo ibiti banze bikure. Igiti kitashikwijije imyaka nta giti zosubira gucika. Ico gihe rero ibiti byo mwishamba zokingwa kurabona ko ukuci urabona nk'imakambo muri buragani makambo baragowe barabura inkwi zo guteka. Hajya twe turi mu migambi wo kugarukana gutekesha inkwi. Mbo akajambo kanyuma nuko tumaze imisi imyaka abarundi bamaze imisi batora guhera urundi bwikubukira. Abarundi burya ntibigeze batora imigambi, batoye ibihe. Rwa gasore sinasonye imigambi yiwe mu gikintu c'ingenzi batoye kwikura ikimoko uwo nawe umugambi kuri ndadaye araje ngavuga ingingo ngo 40 yani 47 izo ngingo ariko zishira mu ngiro gute bari yisi byari birenze sije bari abarundi batoye hajya 93 kuri ndadaye batoye ngira vanga ubwoko abantu b'abahutu baje mu nzego ibintu byari bandanze intara zose ze mu ntwaro nivyo batoye mu 2005 kuko je ndacavuga ko yuko gushika no munsi turacari mu 2005 kubera nese sandere de batoye igitwara banga batoye no gitwara nayo baza ko bawutoye kuko bavuga bati abasoda amaze bisaturaza mu ishamba reka tubavange dushemwe abandi turabe ko twutosubira mu ishamba turyame mu monote. Ibyo byose byabonetse ibimoko byaragiye ubutegetsi ndade yavuga burasabika mu bantu mu ntara zose bararonka. Hanyuma abasoda baracanze abantu bariryamira mu nzu nisawa mu givyo ntibikwiye mon frère, je ntibikwiye. Ubu hakwiye kudutora undi umugambi w'iterambere kuko tena abantu bavuga ngo abantu barahaza, hari abantu bashonje, bari abahaza hari n'abashonje bajya rimwe ku munsi bagize Imana, hari abantu bararira ubuye, hari n'abandi bararira ikigori kimwe, abantu barashonje, abantu tubaha imfungurwa biciye umugambi bagira inka n'imirima abantu baronka amafaranga. Nibaza ko ubu hakwiye ko dutora iterambere twirukane ubukene. Igihugu cacu naho abantu batavyemera mu bihugu nico gikenye ku isi kirakenye cyane kuko bijya ntibibesha. Ega suko kuvuga ngo abantu ngo bubatse amazu ngo abantu ngaha ugasanga abantu umuntu mwafise inzu 10 warundi baratunza uwo bari umuntu mugabo hajya ugiye mu kindi gihugu naho ubutunze ngaha mu Burundi ukagenda nko muri Amerika ukavuga ko ufise inzu 10 bacamenya kuri urusuma cavuga bati mu gihugu roveni umuntu biboneka ko ajya iyo baronka 1000 ku munsi uwo kubaka inzu 10 gute cavuga bati we uri urusuma hajya baca kubona ni hangavuga bati nta uneba aho yanego abantu twadukwiye kwikebuka. Cyo gituma rero je no fata nti abantu baraye imigambi batora iterambere ntibasuye gutora umuntu. None nk'umuntu yarabivuze umukuru w'igihugu nk'umuntu hamaze imyaka 15 ku rutonde rw'abashinga amateka ataca mariya abantu, umuntu amaze imyaka ingahari kariye basubira kuza kumutora. Niho mvuga nti abantu barabe programme batore programme barabe n'abandi imbere y'iyo programme ka abantu bijurira n'ijambo atarabasuma atarabambutsa atarabicanye.